Kw'igenekerezo rya 12 Gitugutu no mwaka mu nama yari irongowe n'umukuru w'inama nkenguzamateka Nyeniteka Emmanuel Sinzohagera, abakenguzamateka barize bongera baremeza integuro z'amabwirizwa zibiri. Imwe yari yerekeye integuro y'ibwirizwa rigenga iyemezwa na Republika y'u Burundi ry'amasezerano agenga ibikoresho bikozwe mu butare bwa uranium, projet de loi portant adhésion de la République du Burundi à la Convention sur la protection physique des matières nucléaires. N'integuro ijanye n'impinyanyuro z'iyo nteguro y'ibwirizwa, projet de loi portant ratification par la République du Burundi de l'amendement de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires. Umushikiranganje w'ubutare n'agataka n'amasoko ntanganguvu Engineer Ibrahim Uwizeye niwe yari yaserukiye leta kugira ngo atange umuco ku mbona imvano y'izo nteguro z'amabwirizwa. Zimwe mu nsiguro yatanze, umushikiranganje Ibrahim Uwizeye yashikirije ko izo nteguro z'amabwirizwa nizaba amategeko zizotuma haba ugukinga impanuka zishobora guturuka ku bikoresho bikozwe mu butare bwa uranium, byaba ivyo mu Burundi canke ibizoba biturutse mu makungu. Izo nteguro zizotuma kandi Uburundi bushobora gukorana n'ibindi bihugu bikoresha ubutare bwa uranium hisunzwe amategeko. Matière nucléaire, trouvons d'abord l'uranium, trouvons d'abord plutonium, surtout les éléments plus radioactifs. Hanyuma, pour ce cas précis, c'est une convention sur la protection physique des matières nucléaires. Zirashobora kuba ziri à l'état brut cyangwa ugasanga ziri sont des appareils. Byumvikana nk'ubu urashobora gufata un appareil X, iyo appareil ikabiri radioactif igihe yofatwa nabi kuko irimwo ces éléments là. Kuvuga la protection physique, c'est juste la protection physique de cette matière ngirandungike ahanaka. Alors, des préparations yayo, tuyifunga gute, tuyirungika gute le transport, kushikizoshikira ohana. Ko nshobora gufata appareil ubona ko iri vraiment radioactif ngo uyirungike nka kujya ku turungika umufuko uri mu muceri cyangwa turungika ikawa umufuko w'ikawa cyangwa turungika. Il faut vraiment la protection physique de cette matière nucléaire. C'est juste ça qu'on veut parler. Et de là, bakavuga rero que ça soit le transport, tout ça n'ibindi. Bakatubwira yuko binagoye kuyifeza transiter dans un pays où batagize adhésion. Ku mpamvu yihe ko peut-être bayibaza ko ce pays idafise l'équipe biza kuraba ko ibyo bintu biri bien emballé, bien protégé. Quand je parle de l'équipe, je veux parler il y a institution ishobora kujamo ya RCBO. Hevuga ati mu Burundi haratransise ibintu bigiye kumbure ikongo na karontanze bizoca mu Burundi birengana. Il faudrait que l'équipe ibibizi, l'équipe yihani wacu. Hanyuma d'abord n'igihugu kigiye kubirongika kiziti ibintu ndungizi Kongo bizoca ahana bakabati ntidushobora kurunga dans un pays itaratifié. Nimba naho so pays là itaratifié duhige ukundi kontu plus rassurant kuko twomenya ko ivyo bintu byo transita dans ce pays là mugabo bigenda kuri pays destinataire tuzi ko ivyo bintu tari bukoze des dégâts. Oh, cette convention, vous avez les articles, c'est juste aussi la protection physique des matières nucléaires. Et de là, ces matières à l'état brut dans un pays, dans un endroit où l'exploitation il faut savoir protéger. Il faut qu'il y ait l'équipe vraiment, il y a visé. Comment on peut protéger ces matières-là. Ou quand il faut faire transiter des appareils vraiment radioactifs pour des fins effectivement pacifiques, il faut aussi savoir comment tout guider à côté. Quand il est sous forme d'abord solide, gazeuse, en cristaux qui va il faut savoir que liquide, une fois qu'il est mal protégé, il cause des dégâts et à ce moment-là, vous savez, abantu environnants bagize ingorane. Abakenguzamateka nabo mu makenga n'ibibazo bashikirije harimo gushaka kumenya ingene ubutare bwa uranium bungana mu Burundi
ishingurwa ry'ibikoresho biri muri ubwo butare byamaze gusaza no gutegekanya ibikoresho bipima ubwo butare. Ko muriko murategura abahinga muri domaine uko mubategura kwiga ivyo bijanye na radioactivité vya nucléaire baronka les équipements ko ekipa kijya kigo mu bijanye n'ama équipement yotuma effectivement ama exploration dushobora kuyikorera bakamenya kuvyikorera aho mbere urumva nko mu bindi bigo nkuko nyene cyo rakunze kubivuga ugasanga turi ku butare mugabo ibigo bijeje kugira ugasanga ntibishobora no kugira exploration ngo tumenye ubutare dufise bungana gute tukarindira ko umuntu wo hanze ari waza kutubwira hari gihe atubwira kimwe ntatubwira ibindi bivanye n'inyungu ziwe afise nico gituma ko ekipa ibigo byacu de recherche haba madomene ari varié n'ikintu gikomeye cyane. Umushikiranganje w'ubutare n'agataka yaratanze inyishu n'umuco ku bibazo by'abakenguza amateka. Nshigikira kenguza amateka nyakubahwa Gasonzo uko yavuze nuko mbona yuko igihe natwe twaba tuzifise en quantité iboneka c'est mieux que notre de passer juste à l'exploitation kuko natwe tugakoresha ibyacu uriyo yo kwimporta narijya tuba tuzi ko amateka kingira yerekana neza pour quelle fin twe tuko turabironderera icyo gihe twe dushaka kubiza kudufasha muri energy hakabona ibisagusa bijya gufasha mu bintu bya santé n'ibindi nabo bagashobora amatwekuramo umwimbo byumvikana icyo tuzobikorana nabo bahinga igihe bizoshika hanyuma turabe kuko nabo sinibaza yuko kugira abapanse nuko babona yuko hashobora kuba hari ikintu tabo kwiga commande exploitation yoba koma osiriti uko twogikoresha tukakuramo ibidufasha n'ivyo twoshobora bakaduha amafaranga aho ndibaza nanje je souscris que twogira au lieu d'importer twokoresha ivyo twaba dufise igihe byo bihagije bikwiye. Ikindi naco nuko n'igihe woza twabanza tukaraba tukadetecta le degré de radioactivité ya tumenye mbega iri à quel rythme mbega ni quel degré mbega twese duhema ubwo bumara gute nibaza n'ikintu ariko ntawo cinkukora abantu nubwo biba bihari biri mu kuzimu de ego izo ngwara zirabaho ziriyo ntawo zikizizana birashobora kuba ari imwe mu mpamvu ngo dufise abahinga ico nico kintu tubanza tukihutira hamwe tukamenya duti hajya ahantu hameze ku muribuka ko hari n'ahantu twigeze kuja kwimba amazi batubwira ko atameze neza twaje tubika ine equipe d'abord ije kuyapima yatumenye ayo mazi tugiye gukoresha ayariyo dahere navyo dukora amazi duha abantu turanza tukayapima igihe tuzi ko twayatanze ari amazi duhaye abenegihugu bakoresha mu ncamake ibintu mbwizo gufatanya nkama hanyuma tukazobikora ko murakoze cyane. Inyuma y'ishu z'umushikiranganje Ibrahim Wizeye abakenguza amateka bose bace bemeza izo nteguro z'amabwirizwa.